Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muhereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyafurika, Aziya, muri Kenya, Uganda, Afrika du Sud, Mozambique, Zambia, Malawi, Tanzania, mu bihugu vy'ibibanyi, uraruko mu Rwanda, urengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru rero, mu gihe umukuru w'igihugu na leta yiwe n'umugambwe wiwe CNDD FDD bariko baratunganya amatora, bavuga ko batunganya amatora nyine y'umukuru w'igihugu kuva bafashe ubutegetsi, ni mu mwaka uza wa 2027. Benshi barabona ko umwidegemvyo w'abarundi woba utifashe neza, mu gihe nimba hakiri ikintu gihambaye gituma amatora ashobora kwizerwa, n'ingene abanyagihugu baba bafise uburenganzira bwo gusohora ivyiyumviro vyabo, gukora amanama n'amakoraniro be no kwitunganya mu mashirahamwe. Ubwo burenganzira nibwo butandukanya demokarasi n'intwaro y'agahotoro, aho ubwo burenganzira butari, amatora ahinduka nk'inkinamico y'ubutegetsi, nta jambo vy'ukuri abanyagihugu baba babufisemwo. Ni nako bimeze muri kino gihe. Mu mwaka uza rero, intwaro ya Perezida Ndayishimiye izotunganya amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu kuva agiyeho. Aya matora ya 2025 batunganyije y'abajenama b'amakomine, abakenguzamateka n'abashingamateka, yo yarabonetsemwo ubusuma bukabije, ubusuma bw'akataraboneka kuva Uburundi bwabaho, aho CNDD FDD yihaye ibice 100% mu matora. None ga n'ubu ngubu bizogenda gute? Hari ico abarundi bokwitega mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu? Kazoza ku mwidegemvyo w'abarundi kagiye kuba akahe muri kino gihe hagiye gutunganywa amatora, kandi biboneka ko ayo matora arimwo ikumira rihagije, ikumira riboneka rikomeye cane. Ni mu gihe Varisito Ndayishimiye we avuga ko hari vyinshi bakoze, nyamara ngo hari vyinshi batigeze bakora. Ica mbere, umwavu nturaronka ukwiye kandi ku gihe, ntawuronka ku gihe. Ica kabiri, vyananiye Varisito Ndayishimiye, imiti irakenye mu mavuriro, ibitaro, amafarumase, amadispenseri, nta n'ikinini kiriyo, nta miti iriyo. Ica gatatu, abaganga n'abigisha bakeya mu mashure, nta baganga bari ku bitaro, nta barimu canke abigisha bari mu mashure irya nino mu gihugu hafi ya cose. Ikigira gatatu cananiranye, ikigira kane cananiranye ngaha mu gihugu c'Uburundi, imanza ntizicibwa ku gihe canke zicibwa kandi zinacibwa nabi. Bamwe baraborezwa mu mabohero, bararangije iminyororo baciriwe, bakabandanya bavundira mu mabohero. Imanza hakavugwayo igiturire mu bucamanza, mu masentare atandukanye. Ica gatanu cananiranye kuri iyi ntwaro ya Varisito Ndayishimiye, ibikoresho vy'ishure birakenye. Amashure aravugwa ko nta ntebe, abana bariga bicaye hasi, abandi ku mabuye.
ivyo vyose ni ingorane zikomakomeye cane kuri iyi ntwaro ya CNDD FDD. Ica gatandatu cabananiye nuko amabarabara hamwe hamwe atameze neza, amabarabara yubatswe n'abagaza yarabomaguritse, iyi ntwaro nta kintu na kimwe iriko irayakorako. Ikigira indwi, ibitoro ni nk'umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu c'Uburundi, ni bike, ibiciro bikaduga ngaha mu gihugu c'Uburundi kugira ngo uronke ico ufungura bivanye nuko ibiciro vyaduze, vyarazimvye bivanye nuko ibitoro vyaciye bibura, ukwiyunguruza ni ingorane, kunguruza ibicuruzwa n'ibidandazwa ngaha mu gihugu c'Uburundi ni ibintu bigoye cane. Ikindi cabananiye ca munani ni umuyagankuba, urakenye nawo ni muke, amatara ntayo, ntiyaka naho aherereye, ahandi birumvikana bavuga ngo amasanganya yatewe n'umuyagankuba. Ivyo vyose biraboneka ko iyi ntwaro ya CNDD FDD na Ndayishimiye vyabananiye. Ikigira icenda, ibiro vy'amazone ntibirahera kubakwa, nyamara ni mu gihe hasohotse bije nini cane, miliyoni n'amamiliyoni ashika ku majana angahe, amajana abiri, amajana atatu bahaye kubaka amazone, nyamara vyaranse guhera, amafaranga yarariwe yose. Ikigira cumi ari naco tugiye kuba duhagarikiyeko kuko ni vyinshi ntiwarondora, amazi meza arakenye muri Regideso, nta kintu babivugako, nta nico babikorako nk'uko biboneka bagenda bishikirizwa. Ivyo vyose rero bikaba ingorane zikomakomeye cane zihanze buno butegetsi bwa CNDD FDD, nyamara Varisito Ndayishimiye we akabandanya kuvuga ko ibintu ari munange, ibintu ari vyiza cane, ngo ubungubu abanyagihugu bariko baravyina bagasimba, ngo bivanye nuko ubutegetsi buriho ari intwaro nziza. Mu makuru yacu kandi ntitwogenda tutababwiye ko Ndayishimiye mu makuru tuza kubashikiriza n'inkuru tugiye guca ku masonga, avuga ko Ndayishimiye yifatiye mu gahanga muhisi Petero Nkurunziza incuro zirenga zitatu. Muri iki gihe Ndayishimiye yakomeje cane amayeri yo gutesha agaciro ubutegetsi bwamubanjirije, bwamutanguriye nyine bwa Nkurunziza, aho yaciye avuga muri Ndamukiza mu kinyamakuru na Yaga TV co mu Burundi, ico gihe Ndayishimiye yavuze ko Nkurunziza yari yaratabagaje ubutunzi bw'igihugu. None ga ivyo vyose vyo kuvuga ko Nkurunziza yari yaratabagaje ubutunzi bw'igihugu, ivyo iyo urebye muri kino gihe ko tubona ko ubutunzi bw'igihugu aribwo bwatabagaye gusumba uko nguko. Mu kinyamakuru Intumwa naho kandi Ndayishimiye yasa n'uwariye amavubi, yatyoje ubutegetsi bwa Nkurunziza incuro zishika zitatu ku ngingo zitandukanye. Nankeka ko yashaka guhuvya imbonerakure zimubona nk'uwudashoboye, zikabona ko arushwa ubutware na Nkurunziza nk'uko bigenda bivuga. Bavuga ko Ndayishimiye atewe umutima uhagaze n'abarundi, ko no muri CNDD FDD naho yihagiye akahinyanyura ibihangange bitashaka ko Ndayishimiye asubira kwitoza. Mu makuru yacu ataha turaza kubirambura vyose, uko Ndayishimiye yatyoje Nkurunziza, ivyo yagiye aramuvuga ko vyose navyo
gutyo turaza kubibashikiriza. Ndayishimiye kandi yariyemereye bumwe mu buhinga ategura gukoresha mu kwiba amatora y'umukuru w'igihugu, ngo afise akazi ko kwizera abarundi ko atigera kandi ata mugambi n'umwe afise wo kwiba amatora. Mu mvugo zo kwigira uwera, kwa kuvuga menshi kwiwe yisanze kwamukwegeye kuvuga ibimutsinda. Mu mvugo ya Ndayishimiye yariko agerageza kurema icizere mu Barundi, ahubwo aca asanga ariko avuga amajambo ashimangira bimwe yarazi ko ariko arikurako. Ivyo yashatse kuvuga rero Ndayishimiye yibutsa abanyepolitike ko amatora atabera i Bujumbura ahubwo abera ku mitumba. Kubw'umukuru w'igihugu abona ko umunyepolitike avuga ko amatora yibwe ahantu adasanzwe avuka aba ariko arabesha. Ahanura abanyepolitike kuja ku mitumba bavukako mu gihe c'amatora, gutyo bacunge ubusuma bwobera ngaho gusa. Ibi Ndayishimiye yabivuze kugira ngo abwire abarundi ko mu mwaka uheze no muri 2020 ata busuma bwabaye, ahubwo ari ibihuha vy'abanyepolitike bavugira i Bujumbura. Naho Ndayishimiye avuga uku, hari abanyepolitike bemeza ko amatora yibwe. Abo banyapolitike bakavuga ko Ndayishimiye agerageza kurema abarundi. Ibi vyose bikaba vyibonekeza ko rero mu matora n'ubundi amajwi nk'uko naho Ndayishimiye avuga uko nyene abanyapolitike bemeza ko mu mwaka uheze basanze bafise amajwi ubusa, amajwi ku biro vy'itora bonyene batoreyeko, kandi ukabona ko Ndayishimiye nyine avuga ko amatora yibigwa ku mutumba, ngo bakarungika ibiharuro bitari vyo akaba ari vyo barungika hejuru. Aba banyapolitike rero bemeza ko ku mitumba batoreyeko bishikiyeyo aba ari naho batorera, ariko abajejwe amatora batangaje ko abafise ubusa, ata muntu n'umwe yigeze abatora. Biboneka ko impinyanyuro zose ziba zakorewe ku mitumba kariho bibira amatora. Tubaye duhagarikiye amakuru yacu ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke se ukaba ukoresha ururimi rw'ikifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru yacu azoja gushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Ariko mbere yuko tugenda hari indi nkuru turonse, reka tuyice ku masonga turaza kuyibashikiriza mu makuru yacu ataha. Ni ikiziga c'umuntu w'umwigeme gitowe mw'ishamba, ngaho ni mu Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, ahazwi nko muri komine ya Cibitoke. Kuri kino gihe uyu mwigeme biravugwa ko basanze yabanje gukubagurwa, ngo mu nyuma aca akugwa impuzu zose. Nyine abahejeje gukugwa impuzu zose, ikiziga ciwe bagita ngaho mw'ishamba aho bavuga ko ivyo vyabereye. Turaza kubibashikiriza mu nkuru zacu zitaha. Mu makuru yacu turababwira umutumba n'umusozi na zone vyaciye biberako ngaho muri iyo ntara ya Bujumbura yaguye, ariko ikomine yo ni komine ya Cibitoke. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, kandi namwe mwese mwabandanyije mudukurikirana tukaba tubakengurukira cane.
bivanye n'ukungene mudahwema kutwumviriza no kudukurikirana. Mwe mutari mwafyonda subscribe wafyondako hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, mugire aho muba mwubahwe. Imana ibandanye kubazigama, irinde abarundi n'abarundikazi, turabakunda cane.